Hello my beautiful people. My name is Simba from City aka Binila Dan Sharpshooter intera bumanuko. Ndakubwira ati kanda subscribe ni mutarakanda subscribe kuri Eric Burundi TV. From today ndi kumwe na Mr. Fkia Music bro. Yeah, what's up? How are you bro? Niko poa bro. Nakuona uko vizuri. Yeah, nashukuru kabisa. Zimyaka myinshi. Ndashima. Fkia arachemisi umunsi umwe no musi nturakwira neza. Ure ku video yawe shasha. Nashaka menye ikintu kimwe mu bintu bisanzwe bigize Fkia. Fkia agizwe n'iki? Fkia agizwe n'akazi. Yagizwe n'akazi kandi n'abamukikije. Okay, reka naca neza kugira ngo tuganire neza tubona na Fkia. Fkia, abantu benshi barakunze kwibaza ibintu byinshi kuri Fkia ariko bikabasiga. Harimo nuko Fkia ari umuntu acanganya abantu. Warigeze kuba pause, urahora umwanya muremure. Steve zatewe n'iki? Biya ni impamvu zanje bwite. Mbega ushika no masa manager wawe ninde? Manager wanje uramuzi ariko. Oya, nshaka kutubwire ma abantu umuntu asanzwe kuri inyuma. Abandi nyuma no kuvuga ni benshi. Ni benshi kandi nawe urazi kurimo. Oya mvuze sponsor basi, mvuze ba sponsor abantu basanzwe ari abantu novuga ati baba manager basekana kivuge baba manager. Barahari ariko nabo novugira ngahe imbere ya television. Ikibazo cyuko warakijijwe ukaja mu rusengero ariko ukongera ukagaruka mu muziki vyatewe n'iki? Ese nari umupagani? Oya, hari abantu bavuze ati warakijije aja mu rusengero baranarungika n'amafoto ufise gitari sinzi ko yari AI ceko ko ari bisanzwe nawe urabizi ko AI ibaho. Abantu bashobora gukora ibintu nyene bashaka gusevya umuntu ariko bibaho nyene. Fkia asenga mu idini ryayo? Idini ry'abandi basenga. None abantu bafise amadini anga Fkia. Tubwizanye ukuri. Usenga mu idini ryayo hariho Yezebu, hariho Anglikana, hariho Libre Methodiste, hariho madini menshi. Fkia abarizwa mu nsengero ryayo. Je no kuvuga ico kibazo aho mbaza no kuvuga mu bisanzwe buri hantu hose basenga Imana je ndahasenga. Yeah. Dushaka kumenya video yawe heruka gusohora ni nziza irakeye yakoze n'umu director zimbwe muri kino gihe mbega video yashoye gutwara uburyo bungana gute? Ico nzi coco ibintu by'umuziki bitwara amahera menshi mu gihe umuntu aba ari serious ariko. Vraiment mvuze ati ndakubwira totale igiciro canke ijya video ifise. Ijya video no amahera menshi cyane kandi nawe uhararaba video urabibona ati video kabisa iri mu mitahe. Mbe bujya mushize amafaranga menshi mu muziki. Eske kuri Fkia iyo yashize amafaranga yiwe muri video muri audio agasohora amafaranga menshi mbe kugira ayagarura ku ma platform canke ayagarura ku ma shows akora mbe ayagarura mu buryo bumeze gute? Mu bisanzwe nzi uvuga ku ma show nta ma show menshi nkora. Nta ma show menshi nkora ariko ndashima kuri zigiye amaze gukora. Kuko hari cyo zamariye management yanje kandi naje ubwanje bwite. Rero no kuvuga uburyo amahera garukamo nanje ntabwo nzi ariko mbona biba. Okay, sha tumenye mbe inyuma y'umuziki Fkia akora akazi nyabake? Urabizi turi ku isi kandi umuntu atagira akazi cyogora kuba hasasa nko ngaho iwacu i Burundi. Rero bisa umuntu abafise akazi akora je ndafise akazi nkora kari prive nyene. Okay, harabahora bavuga ko Virason ari manager wawe ari umuntu wa hafi yawe ari manager wawe kwano masabe hagaze gute? Bahora bavuga urumva ntavyo bakivuga. Oya ubu ntavyo bakivuga cyane kuva ukibaye mu gacerere na Virason negeze kumurondana mukoresha ikiganiro namukubaza wewe mugara nka kumumuco kujaye nawe. Sinzi impamvu atakubwiye ariko afise impamvu ziwe bwitse ariko ico nzi coco yani manager wanje. Ngo mbere warabwiye manager wangu ni private. Oya ntabwo ndavuze ati manager yanje ni private. No kuvuga we kibazo wambajije nakwishoye bivanye no kuntu wambajije. Sawa. Ariko Virason nkuko nawe wararukiza ati abantu bavuga ati management yawe ariko bumva bari babizi kari manager wanje kuva na kare. Rero ugutu bumva yuko atuba management yanje kandi yari manager wanje nyine. Okay, reka cyo tukinange basi twinjiye kuri iki. Mbe bujya wewe umuririmbyi mu gihugu cy'u Burundi usanzwe wemera cyane usanzwe ukunda esprit we usanzwe ukunda uko akora iyo barinde?
Aho bisanzwe abarundi turaririmba ariko ngaha mu Burundi nta muntu anyexpira kubera uravye nabone haraho bifuza gushika kandi abo bifuza gushika hari abandi barabirako. Rero nta muntu anyexpira ngaha mu Burundi. Ati ya nta muntu ndabirako ngaha mu Burundi. Okay, basi aspiration yawe kuririmba ikuye he? Ai cyambere kuririmba ni impano umuntu avukana sivyo umuntu nyene yisangamo. Rero kuba ndirimba ni kuvuga ni power nyene ndahawe n'Imana nyene. Nshaka kumenya amahera iyo ukoresha clip video iyo yakura kuko tubona clip video zawe zirenze z'abandi baririmbyi muta. Ndashaka kuduhukuri kora aba clip yawe clip ama clip ukora akaraba clip zikora ba D1 zikora ba Big Fizzo ba Satbi nta difference ihari. Shaka tumenye Fkira amafaranga yo gukora video uyakura hehe? Amafaranga ava muri management. Ati ava muri management yanje. Nibo bayatanga. Bayagarura gute? Uburyo bayagaruramo nibo babizi kuko umuntu ntiyoshobora gutanga amahera atangira ikintu atazi uburyo azogaruramo amahera yiwe. Okay, urafise indirimbo imaze gushika ku ma viewers ibihumbi janana ku rubuga rwa YouTube. Kuri wewe bikwereka ishusho nyabaki? Ni ntambwe. Ugerageje kuraba mwarakoranye na Monia Frere. Ubundi mustari woba uceze gukora collabo nawe yabarindi. Nibanga ariko arahari. Urabaze kwimvira kujabuka hanze y'igihugu kugira ugere gukora collabo no muririmbyi hanze y'igihugu? Ivyo ni ibintu bisanzwe ku muririmbyi kuko umuntu abakeneye nyene ibikorwa bitandukanye kandi n'abasani batandukanye mu bihugu bitandukanye. Ndibaza ivyo urabizi na. Okay, reka tugana kurangiza ariko tutararangiza nifuza vocal sound kuba ariko turaba bashoye kumva freestyle ijwi ryawe rya Fkira music bro. Ndakeneye bari turaba hajya kuri Elika Burun TV bashoye kumva neza. Nshobora kubaga freestyle ku ndimbo yanje nyine shasha nasohoye. Alivyoumbika mimi mwenzake nakwisha kabisa. Usomba kipita kamoyo kangu kanapwita pwita. Amekuwa kama dawa nikimkosa mambo yangu haendi sawa. Mwenzake nshapagawa akawaga mbali na ishi wagapawa. Kwake nimenasa ulimbo niko maji ya shingwa nichezesha boringo. Fkira music thanks sana bro. Ariko mu kintu vya mbere turiko turaraba uriko ruraba situation y'umuziki wa Buja Flavor harimo ibintu byinshi cyane. Nawe nk'umwe mu bari mu muziki wa muri entertainment ya Buja Flavor haracamo ama insolite menshi. Muga kuri Fkira no muririmbyi ata insolite nimwe turabona kora. Urakeka ko kuzamuka guhagarara kuri type iri hejuru kuri type imwe iri fix cyangwa guhagarara neza wemye kujya ko bandi bastari tuzi nka ba D1 nabande bakunze kugira amaskendo menshi atandukanye. Urakeka ko ushobora gutobora cyangwa kuja ku yindi niveau udakoresheje skendo nk'izi z'abastar? Mu bisanzwe gutobora ko umuntu canke gushika kure ko umuntu ubundi bizanwa n'intego kandi bitanga Imana bro. Uzobona umuntu agira icyo asice ko nuko aba yapambanye nyene yakoze cyane ariko nkuko nyene tubiza ati Imana ihezagira imirimo yawe. Ihezagira rero ibikorwa uba wakoze. Iyo bisizemo umwe tugashiramo inguvu Imana irahezagira bro. Fkira tobaye umuririmbyi bari iki? Nta kindi mbona kabisa. Ati? Nta kindi mbona. Fkira sasa ngo ko umuririmbyi yakora iki? Fkira myari umuririmbyi ariko nawe urabizi kuko imyaka mvise ntabwo ari kirenga. Rero nshaka kumenya urafise umukunzi? Umukunzi none umukunzi yobura mu buzima bw'umuntu atari banga uwo mutubwira? Reka ni banga. Ni banga. Fkira shobora kureshwa kangahe ku munsi? Ibyo ntacyo no bivuga ko biramaze gushika Fkira kareshwa. Navyo ni bisanzwe bro. Ivyo ni bisanzwe kabisa kandi nawe urabizi. None ntibarakoresha. Oya nta munsi bandesha. Wewe wondesha gutasuranga kama yini tatongozwa na nani? Kuna mambo mengine hayalingani lakini wewe ni star. Bigize ibanga. Basi umunsi wa mbere ureshwa Fkira ubwirwa n'umukobwa ati ndagukunda wavyakiriye gute? Nyene ni vyiza. Iyo umuntu akubwiye ati aragukunda nyene bari vyiza nyene. Okay, reka tuje kuyaga kujya ndirimbo maririmbanye na Monia Frere. Ugerageje kurabijya ndirimbo muri kumwe na Monia Frere siko muri studio ndibaza mwarahuriyeho? Of course. Muri video mwari kumwe ariko hari abantu bavuga ko utamwegera muri clip. Kuvuga
erega kenshi bavugira inyuma y'ikibanza ubona byinshi ariko iyo uri mu kibuga nawe ngo wikinire sawa. None ikibazo Moni ya Frere n'umukobwa mwiza s'il vous plaît umaze kuba muri clip video warimviye basi ufume unamusaba ubucuti bwa hafi? Ubucuti nyene umuntu none bukorana gute igikorwa n'umurimvyi atabucuti bwa hafi mufite? Kubera ko utashobora kumwegera neza umufate kujya tumaze kubona aba Big Fizzo bari gusohora indirimbo bamukorakora byatewe n'iki? Ndashobora kubaza akabazo. Urazi ko umuntu ashobora gukora clip ntashiremo umukobwa? Ego biraba muganda kubaza ati wewe na Moni ya Frere kubera ko Moni ya Frere utigeze unamukorako ariko tuzi ba Big Fizzo biba urabibona why dukeneye kumenya impamvu yabaye nyamukuru kwabaye ari kumutinya kubera ari umustare why dukeneye tumenye kadaka ko ajyana waradusebeje bro. No kuvuga kenshi abantu byo baboneshwa n'amaso siko cyangwa Rinoji yari haje aya ntabwo yari ahari ariko icyo no kubwira cyoco urabona je nari ngiye gukora akazi ntabwo nari ngiye gukora kuri Moni ati je nari ngiye kubwa akazi si gukora kuri Moni mugana umukobwa mwiza Silvo ariko igikorwa kimeze bien igikorwa kimeze okay bare fiya reka ko ikiganiro ndashaka kumenya ibintu bitatu Efkira Sanzo yanka gusumba ibindi. Mu bisanzwe ikintu cya mbere novuga ati ndanka gusubira inyuma mu kazi kanje. Ikindi kintu ndanka ubukene bro. Ndanka ubukene kabisa. Ubukene burajyana. Ikindi kintu ndanka gasuzuguro. Okay, thanks to all my fans. I am Simba from CD aka Ben Laden chapter kumwe na F Killer Music n'umuririmbyi ari kubikora neza muri entertainment ya Buja Flavor. Ico no bwana ni kimwe gusa. Kanda subscribe kuri RK Burundi TV. Hama wibuke na like, commentaire yawe ndayikena bivanye nuko wumvise ikiganiro. Ndabakunda cyane. Behind the camera sema cameraman Lakech Vamposa kuzana memaja meze neza cyane. Nonge andabibisa ko neza na neza ariko bandanya mukurikirana season Kabwitunge inyuma yuko irangira tubazana hindi filme. Murakoze cyane ati ciao.